bakunzi ba Isaac TV murabibona rero turacari mu giteramo ca The Ben i Burundi. Igiteramo rero nababwiye ati ni igiteramo Isaac TV twiyemeje kubereka ibiriko biraba umwanya ku mwanya. Video iheruka twaberetse ibibanza bikigaragara ibintu bitaragenda neza. Ubu ni saa 5 y'ijoro abantu mubona baratanguye kwinjira mu giteramo. Ndabumvishe neza ko atamuririmbyi numwe araruduka kuri stage. Biracari karaoke. Abo mubona rero Drizzy cameraman wacu ariko aratwereka ngaho n'abakobwa n'abapapa n'abajeune n'abaki n'imiryango yaje kwicara mu bibanza bisanzwe. Tubibutse ko ibiteramo kwinjira ni 100 bibanza gisanzwe kabisa. Bisigura babona ba boss like baje gucilinga na muryango ariko ku 100 tu agafata plus 100 ariko kandi mu vyumve 100 n'umuntu umwe ku meza imwe so uvuga ngo n'abantu batandukanye. Murabona ko bari batakunda kamera ari batabishaka of course kandi birumvikana abo cha tububahiriza ariko kandi Drizzy agerageza gutwereka abantu bicariye bariko baracilinga n'imiryango yabo na family zabo muri show ya The Ben. Ico ni kibanza gisanzwe cyane 100. Tubibuse yuko VIP ni show show VIP ni miliyoni 2, VVIP ni miliyoni 10. Mushaka rero ndabereke igiteramo ni gikeneye abantu benshi. Igiteramo ni gikeneye abantu benshi. Amameza yonyine ucuharura amafaranga azoba yinjiye uko angana. Ndasavye kuko abantu ngaha ndazi ko mukaze cyane mu biharuro muca mutangura guharura kamera nyene ziracangaho muca muharura fast yo bahinjiye angahe tuze yuko ku munsi weje itariki imwe z'ukwezi kwa 10 naho nyene hazo hari igiteramo kuri Scribe Nyakabiga no kuri Mess des officiers ni hazobera igiteramo ceje rero ni cyatwese abarundi twese dafise uburyo izo iraki ivyo 100 izo miliyoni atawe office ngaho twuma twereka abo bose bari mu kibanza gisanzwe 100 barimo bicariye. Tubutse yuko turacari saa 5 y'ijoro abantu baracinjira. Drizzy garukino tugende hariya tubereke abantu ibihumbi muri yo miliyoni 2 ariko ndabereke yuko muri entrée abantu baracinjira. Muri entrée abantu baracinjira bameze neza, abana beza baruzuye kabisa, abarundikazi beza, abapapa beza, abajeune beza baberewe baje gucilinga n'iryango bayicariye nyene ku mameza nyene. Urabona ko bicariye bacilinze nyene ku matable y'ibihumbi 100. Okay, aho rero tuko turagenda abo muri ko murabona bose ni 100. Turacari mu 100 mu vyumve neza n'umuntu umwe aho umuntu umwe arakure mu 100 agatanga. Si kumeza kuvuga ngo ni meza ngo imwe mbonye abantu bacaye ku meza imwe abantu batatu ngo barishi 100 ari bose abo ni bose. Drizzy rekana ari kuri entrée hariya kwinjira abakobwa beza baracinjira hariya muri entrée abadada beza bacinjira bapapa bamama basa neza baberewe agene muri entrée. Haracyari kare mu Burundi igiteramo saa 5 y'ijoro Bujumbura haba hakiri kare cyane kikoreka yuko Burundi ari igihugu ari nyabaga abana ngene baberewe vraiment. Urabona muri entrée abakobwa beza Burundi ngene baberewe bashajije ewe Drizzy nawe kamera igomiza ko waje kugira mbabone free neza. Izo ni nkumiro z'i Burundi zaje mu giteramo gucilinga na famille n'imiryango niki abo sinzi ngo baza kwicara he nimba ari he sinzi. Tuje rero mu miliyoni 2 aba bose mubona bari mu miliyoni 2. Ibyo niyo zirakoze ozi nawe nyene yaje ariko ozi sindishyuwa ko baba mutwaye muri ariko ozica miliyoni 10 hariya baza kumenya uwa muri hiye. Drizzy garuka hariya twigire miliyoni 2 aba rero mubona dushitseko ni meza z'imiliyoni 2. Ndavuga miliyoni 2 mu vyumve neza. Simvuze ngo ni table yose imeza yose ngo abo bantu bose mbona bice kuri yo meza ngo barishi miliyoni 2. Oya, aho n'umuntu umwe yarishi miliyoni 2. Aho ndashizeko ibinyobwa ndashizeko arambwira abantu wata amafaranga ufise na Drizzy na mama arambwira ata amafaranga ufise vuga ko ata amafaranga ufise ariko abana bifite inoti ngaho bayicayeko raba papa ba mama imiryango yaje gucilinga. Urabona iyo mizi igaragara ngaho nibaraza hari abantu bayifashe nibaraza bisigura ngaho saa 5 y'ijoro hari abantu bari kwarondera amatike y'imiliyoni 2 bayabuze. Abo namakuru nkesha abari muri staff bari bashaka imiliyoni bashaka ticket z'imiliyoni 2 bazibuze kuko urabona urabye neza urabona ko ameza zose zaheze. Nababwiye neza yuko amameza yose ari reserve, amameza yose arateguye ari reserve, ibintu byose birapanze nta kajagari gahari sizasho izo ushaka ngo twuzuze ngo abantu bagwane kuzuza turaba mu mufuko ko huzuye gusa we duharure ngaho umuntu
umwe miliyoni zibiri tubwira amahera yinjiye uko angana tugende. Uyu ni Dr Cloud of course ari kumwe n'umuryango wiwe nawe nyene umenga baje gucilinga no muririmbyi yakunze cyane mu Rwanda yakunze yarebye indirimbo nyinshi baramujanye n'izindi nyinshi tumureke nawe nyene yaje kwicilinga ariko nako yicaye miliyoni zibiri sinzi ariko umenga umustar wewe ntariha ko biri kose canke se yaje na famille nawe nyene aho bose rero mbona ngaho Idris ariko arahindukira ko n'imiryango yaje gucilinga aho ni mu miliyoni zibiri mu vyumve neza ni mu miliyoni zibiri kandi nta muririmbyi numwe araza kuririmba nta muririmbyi numwe araduka kuri stage the band niyaza kuduga nimbaza kuduga saa 9 y'ijoro nimbaza kuduga saa 8 y'ijoro kuri stage nta ubizi ubonye turi saa 5 saa 6 zibura z'ijoro ariko urabona yuko ibintu byose abantu bose bacilinze bariko bararyoherwa abo bajene bose mbona ngaho barishe muri miliyoni zibiri ababishuza rero mwihangane ntimuzojeje mbafata amashati ngo ejo bari kwa The Ben barishe miliyoni zibiri ngo twakubonye kuri Is Active mumenye yuko ari abasore baje kwicilingira kwiryohera peut-être shobora ari n'umujama ya murihiye utabizi ariko ntumukwakwanye iyo miryango yo musumuna ngarona aba papa nyine baberewe aba mama baje n'abana babo baje kuraba The Band baje kuraba Big Farias baje kuraba Satbi baje kuraba indirimbo nziza karaoke song zimeze neza cyane batekanye bachilinze aho no muri miliyoni zibiri zatanzwe ku muryango kuva mvuka je sindigara ndi miliyoni zibiri n'ibihumbi 5 kugira uyariye ku muryango urido bavuga ati mana yanjye ariko abana bavuga ati none 2 millions c'est quoi nibiki murabona yuko bajya bose aho ni miliyoni zibiri aho mameza yose yuzuye twahejeje ibiharuro byacu byakwiye aho duharura umuntu umwe miliyoni zibiri tutugira amahera yinjiye kwangana aho ri turaja ku miliyoni 10 miliyoni 10 rengine baciye babigenza ni meza rero ni mezi imwe turafata imezi imwe tugafata imezi imwe tukavuga tuti imezi imwe ni miliyoni 10 Drizzy tuje miliyoni 10 rero shaka reka indirimbo ya Bruce Melody naririmbye muri show ya The Ben eba munyumvire indirimbo ya Bruce Melody indirimbo ya Bruce Melody Drizzy ndagusabye ingo kwanza gato twerekane abari bararirimba muri karaoke naba bakobwa ariko raba uyu mukobwa we nabi inkumi ini ingo live band nabana bi Burundi baririmba no mpamvu The Ben agishiki Burundi yavuze ati ndemeye nzanabona abana baririmba live music apana mucezi abakobwa nari beza nyine bashajije mama iyo ni live music ya ingo live band abakobwa beza aho warase ari hariya n'abandi benshi Tolly the Magic we ni producteur band yabo ikaze cyane yo brava we bari kwa indirimbo ya Bruce Melody mu gitaramo cha The Ben reka ndabashire kwa ndaga mikro mu vyumve neza bari kwa indirimbo ya Fou de Toi umva twigira miliyoni 10 rero hariya bakuzi ba Is Active reka murabi miliyoni 10 ngere buzuye rero ndashaka duharura imezi imwe umbwira amafaranga abantu bakora ivyunguka abantu babazi ivyo barimwo man now record now label now urabona ingene bateye biharuro neza ingene bazanye The Ben rabarera urabona iyo meza icako inkumi nziza cyane zishajije ziberewe aho ni miliyoni 10 zarishwe mu vyumve neza izo ni miliyoni 10 zarishwe man izo ni miliyoni 10 zarishwe abona abakobwa beza n'ibyo baberewe bicaye ngaho bariko bakorera miliyoni 10 ku meza imwe abakobwa rero sinzi ngo barishe amahera ngaha ariko urabona ko ari inkumi nziza zaberewe cyane zaje ku urabona ko baje bashagije cyane bariko baririra karaoke abaryoherwa n'imiryango yabo of course MC rero MC Ami Pro agira uri kuri stage sanga pisa 5:26 okay bagwiza tunga kabisa bagwiza tunga ndakurahi miliyoni 10 ndabizo meza Drizzy egera hari ya mbere gato abantu barabe neza nibavuga ati ngo urumva ngo ni
aho ni miliyoni 10 ku meza imwe, aho tubanza guharura miliyoni 10 20 30 40 50 60 bizigura imeza zi miliyoni 10 zuzuye. Idirize shaka duze kamera ya babibone, duza kamera babone neza ko miliyoni 10 zinjiye, twayaciye rero. Ubabara rero ni imene nta kundi yihangana abakomereka mwihangana, ariko ibi birerekana yuko abarundi dufite ifaranga, turafite ifaranga. Son excellence amabivuga imisi yose ati abarundi turafite ifaranga mugaharira ndabira imiliyoni 10 abana baje kurya ubuzima, agafata imeza akareserva imeza. Hariho n'imeza uraba abantu bicari ari babiri, urabona nk'aba bicari ari babiri ariko barishe 10 miliyoni 10. Bavuga ati ntidushaka urukwegane nimeze madame babiri miliyoni 10 tuba turahegekera. Haba hari abamama ingene baberewe, urabona ujya abamama Adresse ahajya abamama ingene baberewe, bari miliyoni 10 aho barisha, urabona abadamu 10 miliyoni. Iyo ni miliyoni 10 baje korera gusa The Ben, Big Farious, Fizo, Satsubi. Je shaka rabe rero performance z'aba bagabo The Ben, Farious, Satsubi hamwe na Lino G n'abandi, cyakuraba ingene performance zabo ziza kugenda. Imiliyoni 10 yarishwe hawuzuye plus miliyoni 10. Murabona yaba meza ni muheruka kubona video twabashiriyeho zigaragara, murabona ingene buzuzuye. Abantu bariko barondera amatike y'imiliyoni 2 babuze, bariko barondera amatike y'imiliyoni 10 babuze. Ku muryango hari amatike yanaheze, byose byarangiye. Nimwe ashaka ndabibereka nuko gufata ataramfise ndabatwarira ku muryango mbone ingene abantu bariko babuze amatike. Drize shaka wigarukire tugarukire ngaha show yacu, tugarukize ngaha ariko abantu mubone yuko show yuzuye nuko nyene havyaheze. Asigaye reko tubereka performance z'abantu, abastare bacu bari kwaremba. Urambona Colida Magic yuri kuri stage kuririmba. Nuko rero murakoze cyane. Iyi ni Isaac TV, mutugume hafi y'iteleviziyo irabereka ukuri kwishow yose. Sishaka ibintu by'amajambo abantu bavuga nibaronsa abantu cyane niba baronsa abantu byageze gute byabaye nabi bipanze neza nukuri. Iyi show kweko kuvona nabivuze no mu video ya mbere ati abantu bategukira gitaramo barabipanze neza, siza show zakajagari. Ariko vyejo ntabyo tuzi, reka turindire vyejo turangene bizogenda. Ariko vyuno munsi kwa kweli urabona ko biri class, abantu barafungura. Gusa ari ikintu The Ben yemereye abantu bicaye kuri place z'imiliyoni 10. The Ben yabemereye yuko bose azobagendera iwabo, sinzire ko izi meza z'imiliyoni 100 ariko VIP ndabatera inkuru.